Mwaramutse iyo hageze ku kibazo c'amacakubiri ari mu Burundi hari abarundi benshi cyane harimo nabize aba professeur abategetsi baca bavuga ngo ico kibazo twakizaniwe n'ababirigi. Okay, reka ndakikwemerere. Reka twemere ko ababirigi bagize uruhara runini cyane mu macakubiri ari hagati y'abahutu n'abatutsi. Fine. Ariko reka ndakubaze kandi uce wibaza. Kuko je wicano cyo nabemereye nukuba challenginga. Nukugusaba kwiyumvira hejuru y'ayo maslogan, hejuru y'ayo madiscours mwumva, hejuru y'ivyo mu professeur wa histoire yababwiye, hejuru y'ivyo wasomye Emile Mworoha yanditse. Ca wibaza rero. Abatwa nabo vyagenze gute ngo tubakumire bigeze hariya? Uciyumvire ko cyane gose. Kenshi ntituciyumvira kubera iki abantu turikunda. Turafite ikintu bita mémoire sélective. Nukuvuga iyo uvuze abantu bapfuye hari umuntu abona gusa 72. Hari uwundi gusa abona 93, hari ubona buta, hari ubona bugendana, akabona gusa ikintu camubaje camukozeko canke cyakoze ku bwoko abona ko aribwo arimwo. Cyo kimwe no kuvangura nyene. Kenshi na kenshi tuvuga abahutu batutsi, yego tuvuge ko ababirigi, mugabo cyo wibaza abatwa vyagenze gute ngo tuba discriminating bigeze hariya. Nje nibuka umugabo w'umugenzi twabanye ahantu, hanyuma ari muri Australia, ndamubaza ko vyifashe, mvuga nti ndiko ndarondera hano noje, mugabo numvise ko muri Australia hari amacakubiri, racisme, abazungu badakunda birabura. Sinzona nabikuye je no sais pas. Mugace arambwira ati racisme mon frère iri hose. Mugabo nta muntu agugurukira ko ngo akurye. Atereka ndakubaze. I Burundi mu Rwanda kumutwa n'isahane aririye ko mwaca muyita barabazungu. Ndavuga ni mama we. Ivyo ntaho ndabwabibone. Muvyiyumvire. Kandi ivyo vyakora abahutu, vyakora n'abatutsi. Umutwa aje wawe. Charazira ko umugabura ku isahani urirako ngo babagawurira ku rujo cyane cyo gisahani wataye. Funny enough twateka mu nkono tukavuma mu nkono bamwe gashinzoga mu nkono abatwa babumvye mugamuha ivyo kurya agukore no ku isahani yawe nta nubwo wayoza. Ahari abantu babase nka za omo, nta n'uwesha muri omo ngo uyoze kabisa umare nk'ukwezi uyoza uyinika mu mazi urabe ko ubucafu bwova ko. Reka waca uyita. Uvyiyumvire for a moment. Umere nk'uwiyumviye phenomene. Cyane cyane mwe mu abantu muri hanze muvuga ngo bazungu. Umbwire igihugu wahonyoyemo aho umurasiste wa nyuma abonye isahani wakoze ko atoyoza ahubwo yoca yita. Je nabaye muri Afrique du Sud. Juste novuga après l'indépendance hamaze kuboneka apartheid yamaze kuhava. Mugabo hari hakiriho abazungu ba raciste. Umuvuga uti good morning sir kuvuga ngo none of your business. Kagutuka. Ariko sinumva yuko ikintu wakoze ko yari kuca gita. Ico ukora kucoza muga ntabwo yari kugita. Donc ni racisme, ni extremisme, ni discrimination imwe itari bwigere iboneka ku isi. Nuko gusa abantu batayanze mu bitabo, nuko abatwa batagiye barabidocumenta, nuko kandi dufite mémoire sélective. Wiyumviriye ukuntu abatwa twabanenye, abatwa twabakumiriye, nuvuga ko ari ikintu cyo kwandikwa mu mateka canke muri histoire des peuples. Sinzi abakora anthropologie uzokora gende kora research wo kwandika igitabo abantu hagisoma ko bati wow aba bantu bararengeje. Cela aussi me dit que ivyo kwakiza abazungu ari ugwitwazo ko mu bisanzwe dufite akantu kakageso kukwankana kugukumirana kabajya vesaze batwebwe contre nous. Bon, ivi tunanyasha kuvuga ku batwa gusa kubera numvise uyu muhizi ari dagadura avuga ku vy'abatwa muganje ne bukuntu realite bakumiriwe ndavuga nti je nta handi hantu ndabibona habona na hamwe. Même en Afrique du Sud pendant l'apartheid mugacha apartheid
hariho abirabure bakora mu mazu y'abazungu bakora iki barateka bagakata ubwatsi bagakubura urumva umuntu agukuburira nta mutware guhamwa inzu ngo gukuburire nta mutware guhamwa inzu ngo ateke ibyo kurya bijya iyo byatese n'umutwa you see what I'm saying donc twebwe turarengeje uzora n'amamuvi muri Amerika igihe cyo kuri segregation hari abirabure bita abirabure bo mu nzu house slave bakora mu mazu y'abazungu nibo bateka babacumba ibyo kurya bo hari iki muvi kiri disgusting sindakibuka izina ryacu aho bashizemo ibyo kurya ibintu by'amafuti ariko umva ko bateka donc abatwa twabanena twaba exterminate twaba discriminatinze birenze uko abazungu ba discriminatinze abirabure mu bihugu wese nk'ivyo nka Amerika byarimo slave na South Africa byarimo apartheid. Think about it for a moment. Think about it. Donc vyerekana yuko mu vyukuri the dog is gonna come eat me. Wow. That was huge. But imbwa ntizijyana kenshi na kenshi nibaza ko baziha training urabona kwije kangarukira ko hagiye habi Burundi nayo kuba nirutse ariko ngaha iraza ukaguma muri calme kenshi na kenshi ikakuja rigata mugabo they are safe. Anyway back kubatwa rero je mvuga ko ni ikintu kimwe gishobora kunyereka iyo abantu bari kuvuga ngo ibintu byazanywe n'abazungu je nca ndondera ikintu atamuzungu numwe yakigiyemwo muhanda babwira nk'imigani amazina canke ingene ibwami vyagera nkubwo ibi bintu vyamyeho muri culture y'u Burundi ntabwo abazungu babizanye donc discrimination je mvuze nk'uko twadishimira batwa ivyo novuga ko ari ivyo abarundi nta muzungu yabwiye ngo umutwa mu munene kugeza kuri rujya gwego ico rero kica kituma ntanabizera niyo muvuze ngo abazungu ni bazanye ivyo n'abatutsi kubera iki yaba batwa mwara bakunda yaba batwa mwari munyanye neza ico gihe mari kuvuga muti urabona kubera batwa abazungu ataco babavuze ko urabona ko bobo twisangirira ibisanzwe bobo bigira hose bitanagwa no kubona kubafashe nk'abantu babaganwa jewe observation nagize nashaka kuyikora kuko kesha na kesha abantu barakonfonda abantu babaganwa ushaka ku investigating ahantu waba wasanga mu bisanzwe bameze nk'abakundanye na bose harimo aka difference kamwe mu muganwa y'abafise amatongo n'ibiki bahagaze neza en principe kandi urazi ko kesha na kesha uhagaze neza undakenye usanga mutanywanya cyane mugabo ntabwo bari bafise amacakubira yarenze gose mwe nashaka kuvuga icerekana abatwa n'icyo kintu cerekana ko abarundi twamye dufise inzigo y'inzikira twuyukwa nk'abandi bantu ariko ugiye no mu moko y'abarundi abajya bita ngo na moko canke imiryango abahanza abashuba daraza bagize gute hariho imitumba imwe wasanga haba nk'imiryango 2, 3, 4 ariko cyane cyane yari nk'ibiri kuri kano gace akaba hari abashubi kuri kajya gace akaba hari abahanza wasanga hari ukuntu hari mutuntu tw'utuntu ntibankana aho bawotemana kiretse kumbure konesha imirima n'ibiki mugabo warasanga